Okay, ati ndagarutse mwiriwe mwake karibu kuri channel Dieudonné ND. Akasita manje twari imbere Dieudonné uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment, utari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene. Ndizere ko mukomeye mumeze neza. Ego nabipfurije ngo ati umunsi mwiza, umunsi wo gutera imbere mu bintu byose. Ego ngo ati no munsi burya ngo ati ngorane y'amadevize mugani cyane cyane ngo ati ngorane y'igitoro mu Burundi ni ngorane ikomeye ibangamiye abene gihugu ibangamiye maze ngo ati n'aba diaspora. Ego ati imvugo zitandukanye twese turazumva abidoga batandukanye twese turabumva mugani hariho aba diaspora ndumva bavuga ngo ati burya ngo barafise umuti gusa ni kubera nyine usanga ngo ati batafise uruhusha aho batarare kugwa ngo kugira nabo bashobore kwinjira mu ico gisata ngo kugira ngo ibintu bigende neza ngo aba diaspora barashobora ngo ati kuzana igitoro ngo ati ngo aba diaspora n'abantu bakomeye. Ego rero umunsi ngo batumvirize ngo tu mu diaspora n'ubwa mbere ndamwumvishe nitwa Thierry avuga ku bintu bijanye ngo ati ningora nawe impamvu burya ngo ati gitoro mu Burundi kitaraboneka aho kiboneka mugano ugasanga si cinshi ugasanga kiracari gike ugasanga turacakwidoga tuguma twidoga ko nuko burya ngo ati imvo yavuye ingorane yavuye he ngo ati si Burundi bwonyene. Ego inga tumwumvirize hanyuma nawe nanje tugirengira ico twumvise twize dutahuye. Ego burya ngo ati ivyumviro bitandukanye bituma umuntu ashobora gufata intumbero ashobora kumenya ukuri aho kuri. Ego n'umunsi nge twumviza akanuze ndetse n'abariko barasozera ikiganiro cacu uno munsi Uburundi burahanzwe n'ibibazo byinshi bitandukanye harimo ibura ry'amadovize kandi bazi ko ari nkaho umutima w'ubutunzi bw'igihugu harimo n'ibindi bintu byinshi byo kubura ivyankenerwa byose bituma murantunga mutareko muravyumva urumva iyo bariko baravuga impamvu Burundi butanyaruka cyane kuri croissance économique bavuga yuko ari gitoro ari amadovize ivyo mbega wowe nk'umurundi yabaye mu bihugu byinshi bitandukanye urabona ukuntu ibindi bihugu byateye imbere cyangwa asoma amateka y'ibindi bihugu Burundi no musi bwokora gute kugira ngo bukemure izo ntambamyizi ivyo bibazo bituma butavaho buri mu iterambere. Ikintu ca mbere mbanza kwibutsa ifo kwibutsa biroroshe kuvuga igitoro biroroshe kuvuga ibi mugareka nibutse context canke context navuga gute mu Kirundi ni iki catumye igitoro kibura mu Burundi kuko biroroshe gutera ibuye igiti sivyo ariko bikanatunanira kurondera impamvu sivyo ico giti tuko turanagitera ibuye sivyo le contexte ashaka kwibutsa COVID-19 yatumye isi yugara fo kumva ico ndavuga ihagarikwa ry'ibidandaza mu isi irahagarara imyaka itatu gasimeke ikikorwa mu ngata n'intambara ya Russia na Ukraine. Intambara ya Gaza ituma Hamas na Israel ituma Hamas izibira ico bita umuhora umwe uhanahana Afrika na Europe na Asia yo mu buraruko. mbese uko nukuri Ivyo bibazo niho ndavuga gushaka none birahera. Eske ivyo none nivyo ari impamvu yo kubura kw'igitoro mu Burundi Cyane ndabigusigurira rero. Nukumenya imbere yo kw'igitoro gishika Dar es Salaam kiba cavuye ni muri ibyo bihugu vy'abaraho sawa sivyo iyo niyo mpamvu ya mbere tuvugana ukuri mugabo tie jewe simbeshe yego tuvugana ukuri mu Burundi bwonyene nibwo bucisha akanya rero aho tuzi hari bito makanya yemerewe makanya nagutwaye muri context nituragira kuri text wambwiye nagwaye kwanza context au niveau global sivyo ivyo vyonyene bikoranyije vyaragabanyije kinini muzo bita supply chain canke ihanahana ry'ibidandazo entre ibihugu si mu Burundi gusa sivyo none muribagiye yuko ikibazo c'igitoro cashikiye n'u Rwanda gishikira na Tanzania gishikira na Congo gishikira no kumenya rero ibyabaye rero sivyo
tugarutse rero muri context igihugu turimo si ikibazo wambajije mu gihugu turimo ubwo nyene kimba barabisohocemwo ni kubera ko Burundi nyene utabusohocemwo ingorane yagumye ibandanya ni amadevize babuze yaciye agabanuka kubera COVID-19 bari bayafise ubwa mbere jewe Thierry ndumwa analyst culturel canke analyste wanuze système économique sivyo namandondera ce qui se passe derrière Kinshasa mbona vyagenze gute kugira tugeze vyagenze gute kugira tumenya tugeze vyagenze gute kurondera umuzi muri context yo mu Burundi sivyo igitoro cari mu maboko ya bamwe vuga tuvuganye ukuri sivyo hama ivyo vyarafasha muri bijya bihe mugabo iterambere rimaze kuza iterambere ryamagegzeje ikintu citwa competition kugurura inzira n'abandi kugira baze babikore ikintu uzomenyera umugwiza atunga rero umugwiza atunga niwe muntu wa mbere adakunda competition wa mbere parce que je nironke monopole y'iki kintu sivyo ukama isoko yo kudandaza amatelefone jenyene ungize umwami igiciro nzoshirako nico bazogura none ni monopole shavuye ni monopole shavuye nk'abantu no musi ndadaza mwese murajyama Monopoly ejo mundi gadize nkaryoherwa bikagaruka ku isoko kuri kwamye donc bigenda gute rero mu butunzi ndabanga akarorero zarashitse no muri Amerika si mu Burundi gusa ikibazo cha Donald Trump na Elon Musk ubwo nyene none umuntu avuze ngo ati Monopoly iri mu Burundi umuntu umwe niwe afise uburenganzira bwo kugurisha igitoro nayo baca bacima aho bogitanga naho bogitanga ngira bokizimvya mugani kikaba kiriho kigashikira umuntu gusa ndagomba singera ntavuze aka kantu simvuze ngo ati ngo burya ngo Monopoly ni nziza oya burya amasoko menshi abantu bagira bafise uburyo bakagurisha bagashobora n'ivyo vyiza mugana akantu ka Monopoly uri mu diaspora ngira urashobora kukabona kubera hino dutuye hari usanga ibisata bimwe nk'umuriro uko nuko amazi usanga bifiswe ni company imwe ugasanga igisagara mubayemwo abajejwe kugira gutanga amazi yawo umuriro ni nkaco kimwe n'umuyaga nkuba uko nuko ni bamwe n'umwe ni nkakuja kwa Regideso usanga ari yonyene ego mbwa ntihabuze n'ama private company usanga nyene ariho ashobora gutanga umuyaga nkuba aba ibintu bijanye n'amazi mbwa ni kenshi na kenshi usanga ari Monopoly ni inzego imwe ya leta usanga ifise ku bushobozi gutanga umuriro w'amazi mu gisagara mu ntara mu gihugu mbwa ni si kuvuga ngo ati ngo abandi ntibashoboye kugira kwinjira mu ico gisata ngo hanyuma batanga umuyaga nkuba abo batange ivyo arivyo byose baba bariko baragurisha ku bene gihugu ego ndagomba gusa ako kantu agashiremwo hanyuma tubandanye ibintu bisovye ikibazo benshi bazi cyaravuzwe cyane sivyo ariko ahanini Donald Trump yavuze ngo ndavuga ikintu cy'umukuru w'igihugu isisi cakera bashano genda kubirabo onye ukayibona ati mu bintu nabonye bizodufasha gukiza amahera make ngo ngiye guhagarika amakontra mwamwe twa Elon Musk ivyo rero nibaza ngo vyararyoheye Elon Musk oya ngiye guhagarika amakontra mwamwe twari twamuhaye yari yigaruriye izo muri mu kantu none bibaza ko mu Burundi ataba Elon Musk bahangana na president wacu cyane haruzo so nukuvuga rero lo context no kwitahura kuko umenya none hamaze kubizo brad of fair twebwe abo hasi bidushikira gute twebwe abo hasi tuvyumva gute no kumenya rero est-ce que la loi de la régulation ndibaza ka kantu nyene
n'icyubahiro yigeze kuvuga ngo uti none ayo mave witi amagara makomeye muri ayabona atonda ku masitasiyo ngo ariko ararondera igitoro mugano ugasanga zama zarenganye zafashe ingendo kandi tuvuga ngo ati ngo nta gitoro kiriho ntikiboneka. Gitoro canke supply chain y'igitoro mu Burundi n'abari mu gitoro bari mu muco na leta baravyumvika nuko twebwe tukiri mu gihugu aho le media zitaraduha mwanandani w'ibiba kakandi kindani nituragera hano turonka le media ziduha ukuri kuramvuye kwa kujya kwa Fox na za CNN zibikora muri Amerika kandi uko n'ukuri burya hariho ukuntu aba reporter aba journalist aba reporter nyene bajya barondera amakuru bavuga amakuru bashobora kubaza ibibazo abo bantu nyene uvuga ngo ati bariko barakina iyo Monopoly bari hejuru bazana ivyo bitoro aho bavuga ngo ati nibone bafise izo soko uko nuko kenshi na kenshi kugira ngo atubwire ababaza ibibazo bitandukanye ntihabura ahantu usanga bahuvye bakihenda ugasanga bariko baravuga amabanga yabo bariko barahishura ibintu batakwiye kuza barashira hanze kandi bica bigira ikintu citwa transparent ugasanga ibintu byose ubishije ku mugaragaro burya birafasha kugira abantu babone babone ingorane babone ukuri batahure uko nuko nico gituma ni muri government kenshi na kenshi ibintu bitamenwa batabishira ku mugaragaro usanga nyene hariho ibintu vy'ibiturire byo kwiba uko nuko kubera usanga umuntu ashobora kugira ivyo yigombeye mugani ibintu byose biri ku mugaragaro ugenda hano ukagira research ukabibona aho bafise system nyene igira ku mategeko abantu bose bakayikorerako ibintu bikagenda ku gitonde ata kuvuga ngo ati ngo duce hirya no hino ya biri ngaho uwakoze iki yagikoze kiranditswe nta kwihindura ngo ati ngo sijewe ndabigize oya biraboneka ko ari wewe wari ufitiye ico gikorwa kandi ni wawe gikoze nta wundi twagihaye urumva byose bifasha ngo ati igihugu transparent ego barinjira ugasanga na president bamufasha amajo atarabizi bagakubwira amajambo yidogeye ahantu ibaza ngo nta kamera ari hano journalisme d'investigation uranahura twengane turabigerako donc urumva kandi rero mu Burundi yataronse information uyese kuvuga ngo ati turabigerako ni kubera nyene ata abantu ngira babikora kubera yaba hari abantu babikora bo bikora mugani ni hamwe nyene usanga kwa kuri nyene kugoye kuvuga ngo ati umuntu ashobora kurondera ukuri mugani ugasanga kumugiriye ingaruka mbi akaca amazi akupowesha yakaturiye kubera nyene usanga bigoye mugana handi ho aba journalist batimba bavuga ngo ati ukuri tugushire hanze barashobora kuzana ibintu vyinshi basesangura ibintu vyinshi ego nkuko abandi babikora arayibwira rero ama information menshi twumviriza naye abantu bibwiye bihaye badevelop ubona ikamyo cavuga ati iyi kamyo nayimenye nura verify ngo est-ce que avuze kuri cyane ntabeshe ivyo ntitunagenda ko so je ndibaza yuko muri context c'est toujours vyiza gutahura contexte global na contexte interne na texte iri interne tumye ati kumbe nuko biri kumbe nuko bimeze mugabo toujours leta iracyari responsable sivyo ndakagarukako leta iracyari responsable uvuga ati none tubigenze gute ko biriko biragorana kuko igitoro kibuze economy irajugumira bidandaza ntibizimvye kubera aho babirimiye isi yadugije be cyane kwizi yabimoya aho babikura babijana babidandariza ibe iri hejuru cyane igitoro kirasara sivyo ivyo rero ndibaza yuko responsabilité garuka kuri leta ivuga ati mwiza turavye ivyo tumazemo iminsi cyo turagira voilà la solution twashize kugira yororeza bene gihugu ivyo rero bigaca bigaruka handi avuga ati none abari mu gitoro twokorana gute kugira abene gihugu boroherwa kuko après tout leta n'umuhigirateur n'utunganyiriza le secteur privé kugira ikora ibikorwa byavyo ndibaza yuko akamo kanyuma je notera leta naho kuraba ati bibaye byinshi biriko biragorana kandi turi mu muvuduko w'ibona kazoza il faut que tushika ko tout près côté leta ni gute hoba flexibilité bugururire bamwe babigenza ukundi igitoro kize ibikorwa bikogwe umwe wese yigira mu nzira yiwe yikorera ivyo ivyamuzanye
na cyane cyane ubu diaspora ikiraza cyane birakeneye ko icyo kibazo gikemurwa cyane wanashaka je narabivuze nyimba ari ikibazo kinakomeye nibe implique la diaspora ayo mahera umva turunka mu gihugu mu miliyoni majana igatweyagura n'igitoro kaza mugaye foko politique y'igitoro yuguruka none eske je n'ubu ngumambaza nk'ubu kujya babikoze ku isukari bakavuga bati umwe wese ashoboye ku import isukari na import ubwo bahaye umurundi wari wese afise yishoboye ku import igitoro tworonka aho tugishira kibaye cyenze si sawa none igato makigwira ko gikera haburi kikugira none bari kurire kandi adufise abaguzi atunga yego ni politique ya leta gusa yo kugururira imyango ati ikibazo ni politiki ya leta itarugurura imyango mbega n'amadirisha urumva ngo ati burya system ni kurekura abantu nyine ngo ati bose abafise uburyo bagure igitoro barangure uko nuko kandi iyo system irumvikana burya ngo ati ibintu byinshi bibaye ahantu urumva bigabanya igiciro k'ibintu bimwe bimwe bigafasha uko nuko urumva ngo ati ibintu bivuzwe n'ibintu bikomeye n'ibintu byiza bishobora gutahuza umuntu mu bijanye n'ingene igitoro usangira carageze aho kigeze mugana abantu benshi bafise ivyumviro bitandukanye bafise inyinshi zitandukanye bafise ngene babibona urumva ubu ngo ataho turi ngo ati igitoro kiriho gusa kireka kuboneka mu gihugu cy'u Burundi ego burya aka video karakanda agomba ko twumviriza aka kantu kugira umuntu wese ngo ashobore kwiyumvira mu vyumviro bishasha ego ngo ati ukuri aho kuri nta handi nahanyene akazina abanye twanisha imbere Dieudonne ngo ati tuzosubira kubona niyo twabonana peace.